Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu n'ivyo ndabipfurije uko mubibona kandi mumaze kubimenyera ni jewe Janvier Maniramba nasanzwe nteramana namwe mu kiganiro yaga muganga gifise intumbero yo gusangira n'abakunzi bacu inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara kugira ngo bidufashe mu gushishikara kubungabunga amagara meza. None rero mu kiganiro yaga muganga cacu cuno munsi twagomba dushishikare mu rukurikirane rwa bya biganiro tumaze imisi tubashikiriza bivuga ku ndwara ya anémie cyangwa se indwara yo gukena amaraso mu mubiri. Twarabonye mu bice byarenganye ibitari bike kubijanye n'indwara kuko ni byiza kubimenya, ni nkenerwa kubimenya kugira ngo umuntu amenye ingene yoshishikara kubungabunga amagara meza, hanyuma ashobore kwitabariza iyo byashitse agasanga nawe biramuraba canke aba yotabariza uwiwe canke umubanyi kubajejwe amagara y'abantu. Mu kiganiro cacu yaga muganga cuno munsi tubaganirira rero ku bwoko butatu novuga ngo buhurikiyemo iyi ndwara yo gukena amaraso. Novuga ngo iyi ndwara yo gukena amaraso igabuwe mu migwi itatu. Iyo migwi itatu nyene rero niyo tubonamwo ibintu bikuru bitera iyi ndwara, kuko umuntu yokwibaza mbega biterwa n'iki, bishobora kugenda gute, n'ikihe kintu gishobora gutera iyi ndwara yo gukena amaraso mu mubiri, kugira ngo umuntu amaze kumenya ibishobora gutera iyi ndwara yo gukena amaraso mu mubiri, umuntu acamenya n'ingene ashobora kuyirinda, amenye n'ibyo ashobora gukoreraho kugira ngo bishishikare kumufasha kutagwa muri kino kibazo cyose, kudahura na kino kibazo canke ino ngorane yo gukena amaraso mu mubiri. Umugwi wa mbere nuko indwara yo gukena amaraso mu mubiri ishobora canke se noneho si ishobora ahubwo iterwa canke ikomoka ku gufungura imfungurwa zitagwiriyemwo ivyongereza amaraso mu mubiri. Iyo anémie nayo canke se iyo ndwara yo gukena amaraso muri uwo mugwi ukomoka ukuba umuntu atafunguye byankenerwa bikwiye bishobora gutuma umubiri uhingura amaraso akwiye, ni anémie twita mu gifaransa ngo ni anémie carentielle. Iyo anémie rero canke iyo ndwara yo gukena amaraso y'ubwo bwoko bwitwa gutyo iba yatewe nuko mu byo umuntu afungura usanga adakunze gufungura imfungwa zigwiriyemwo ibifasha kongereza amaraso y'amaglobule rouge. Twabona yuko ari muri vya bice bikuru bitatu bigize amaraso. Tuzoraba mu bice bizokurikira mbega none umuntu yofungura imfungurwa nyabaki kugira ngo yongereze amaraso, kugira ngo umubiri wiwe ushishikare kugira amaraso akwiye. Umugwi wa kabiri nawo w'iyi ndwara novuga ngo niyo gukena amaraso mu mubiri, ni indwara twokwita ngo ni anémie hémorragique. Ni ugukena amaraso mugabo guterwa nuko umuntu yagize ikibazo gituma atakaza amaraso. Atakaza amaraso canke ava amaraso. Murazi nk'isanganya, umuntu yakomeretse, umuntu yitemye, umuntu agize nyene novuga ngo isanganya rituma atakaza amaraso menshi. Muri ico gihe rero acagira ikibazo cyo gukena amaraso mugabo kutavuyeho kubera yuko adafungura ibidakwije vyangombwa vyongereza amaraso mu mubiri, ahubwo akaba akenye amaraso kubera yuko yatakaje amaraso menshi. Iyo rero ni anémie hémorragique. Umugwi wa gatatu ari wo wa nyuma muri no migwi mikuru tubona novuga ngo itwereka ukuntu iyi ndwara igawe mu migwi, ni umugwi w'indwara bita ngo ni anémie hémolytique. Iyo anémie hémolytique nayo ni indwara yo gukena amaraso mu mubiri mugabo bitewe nuko umuntu arwaye indwara ishobora kudetwiza, ishobora kuburizamwo ihingurwa ry'uduce ndemangingo canke ihingurwa ry'amaraso mu mubiri. Ugasanga umuntu nivyo arafungura bikwiye, ibyo tuma amaraso ahingurwa ku rugero rukwiye mu mubiri, ugasanga nibyo umuntu yagize isanganya nta kibazo cagaragaye gihambaye,
catumye ava amaraso atakaza amaraso, ariko mugabo ugasanga uyu muntu afise ikibazo ca anémie c'indwara yo gukena amaraso mu mubiri. Muri kino gihe rero uyu muntu iyi ndwara yo gukena amaraso yarwaye cyangwa se afise yatewe nuko arwaye indwara isanzwe novuga ngo inunuza amaraso. Ni hano umuntu avuga ngo njyarurya, ugasanga naho afungura ivyo tuma agira amaraso akwiye mu mubiri. Uyu muntu ugasanga ntibikunda yuko rero agira ante aronka amaraso akwiye. Mu gusozera twababwira yuko rero vyoba vyiza gusumba umuntu yibonye ko ibi bimenyetso byose tumaze iminsi tuvuga ko yogenda kwa muganga akisuzumisha, hanyuma muganga akaraba yuko vy'ukuri ari ikibazo cyo gukena amaraso afise, kandi akamenya ingingo afata, ko amuvuza imiti canke ko hakenewe yuko mbere aho bamutera amaraso. Hari ingingo zitandukanye zishobora gufatwa mu ntumbero kugira ngo uyu muntu agire amaraso akwiye. Bakunze ikiganiro yaga muganga, aha ni ikiganiro cyacu cuno munsi kigarukiye. Tuzosubira mu kiganiro yaga muganga c'ubutaje. We Janvier Imana irambona nenda gitaramishije ndabikebanuye ni agahwane.